Ndabaramukije abadukurikirana kuri chaîne yacu ya YouTube yitwa New Life Studio Bugenyuzi, mukongera mukadukurikirana hariya kuri Facebook kuri page yitwa New Life Studio Bugenyuzi nyene. Hanyuma nije Eric nongeye kugaruka kugira ngo ndabahe akantu k'ubwenge, akantu tuza kurabira hamwe muri application ya Facebook ingene ushobora kugarukana kajya hakursi ka video mu gihe koba karazimiye. Jewe nukuvuga urabona ngaha utuntu dutonze ugerageje kuraba ngaha, murabona neza yuko mu tuntu dutonze hariho kajya ka akeye, hakaba iya add friends, hakaba iya message, hakaba notification, hagaca haba na kariya kimpera. Murabona yuko ataka ka video kariko. Rero ikigo ndabazaniye uno munsi no kugira ngo abantu tuba twarazimiranye, kubera hashobora kuzimira kamwe muri utwo, nawe katarazimirana video irabe ntuzogende kujana telefone yawe ku mufundi, kuko intumbero yacu murabizi ko ari kubaho utuntu tw'ubwenge, yaba twabayeho n'ututarabaho kuri telefone yawe, kugira ngo hatagira amafaranga muzongera kubonona muja gukoresha ibintu muri no web turimo. Bisaba yuko umuntu wese amenya kwitayipingira telefone yiwe. Yes my people, hanyuma rero ukaba uri mushasha uriko uradukurikirana, ndagusabe usimbire hariya kuri YouTube ubanze kandi subscribe kugira ngo hatagira video nimwe izokwigera gucika kubijanye n'ubuhinga bwa telefone. Hey, kugira rero ngo ugarukana kajya kantu mu gihe kaba karazimiye muri konti yawe ya Facebook, etape ya mbere uraza kuja muri application ya Play Store, hanyuma uje hano muri YouTube wandika ijambo Facebook, wandika ijambo Facebook, uce ufyonda hano kuri telecharge. Wowe uza gukora uza kuza kuri no Facebook niniya ya bleu, apana ya Facebook Lite ibiri muri Prido, ibiri mu mamega arenga 60 gutyo. Murabona neza ko hariyo Facebook Lite hakaba na Facebook. Jewe ndababwiye ko muza gutora iyi Facebook iyi ya blue, hanyuma uce uyitelecharge. Nuheza kuyitelecharge, ikintu ca mbere uraza gukora, wowe uraza kuza kuri iyi Facebook wiconnect, nkuko jewe mubona ngaha ni connect. Murabona ko jewe namaze kwiconnecta, nashizemo konti yanje ya Facebook. Hanyuma ndiko ndabereka ama etape ingene za gukurikirana, kubera yuko jewe konti yanje ya Facebook ntabwo yatakaye. Oya, ntiyatakaye. Plutôt kano kabare kantu jewe karimo, ije naberekeye ko ni umugenzi. Hanyuma ikiza kuca gikurikira, umaze gushamo ya konti yawe yatakaje kajya kantu, waza kuza nkuko ucishona hano handitse app info, uza gucuza hano handitse storage and cache. Aha uco ufuta kuri aka ka clear cache, ako gafute ucuza kandi wongere ufute kano kanditse ko clear storage. Numara kuyifuta ibi byose, numara kubifuta Facebook yawe waza gucugaruka hano handitse permission. Ibi bintu byose ibi ugenda urabiha uruhusha, ibi byose ugenda urabiha uruhusha, byose ibi wihe uruhusha. Zakoza byose ubiha urusha nkuko. Uhejeje ucuza muri iyi Facebook kandi ugaruke, ucuca hariya ku tuburungu dutatu, ako tuburungu dutatu aha uhafyonde nkuko. Numara kuhafyonda ucamanuka no hepfo ahanditse paramètres et confidentialité, ucufyonda aho nkuko. Umaze kuhafyonda uza gucugaruka hano hejuru handitse paramètres, ucuca hano handitse paramètres, uhafyonde nkuko. Uraza guca umanura hano hepfo handitse barre de navigation, aha uca uhafyonda nkuko. Hanyuma waza guca hano handitse personnaliser la barre, kugira ngo usubiremo uvyipangire neza. Uca uhafyonda nkuko. Turategereza. Murabona neza yuko ibintu byose ngaha birapanze. Urabona ko hano aha sorry my people, murabona neza video ni auto. Wowe ikintu kihari uza guca usanga kajya ka video uza guca ugasanga hano munsi ya vyose
uza guca ugasanga hano munsi ya vyose, waza guca rero ufyonda kuri aka kantu aho uza kukabona hose, uza guca ufyonda kuri aka kantu nkuko, uza gusanga kari kuri masque, uza gusanga kari kuri masque, wewe ico uza gukora uza kucuza ugashire kuri auto, ukigashira kuri auto uza guca wigarukira muri ya Facebook ukoresha, uza gusanga kamaze kuzako komsa. Yes my people, ni ikigo c'ubwenge nari nabateguriye, mukomeze kudushigikiza like, share na comment kugira ngo tubone feedback, kuko iyo mugize commentaire donc biratuma umuntu abona feedback kuri video yakoze, bigatuma yumva ati izo hanyuma nzozikora uku nuku nuku. Rero mubandanye mudushigikira, video muzisangiza abandi, murakoze kudushigikira. Thank you for watching.